Kana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu no mwatugiye kugaruka ku makuru hagezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru n'ubundi tuza kugaruka kubirabana n'intwaro ibereye aho tuza kubabwira ku vyubahiro bihabwa Reveriyano Ndikuriyo wenyene mu ntara ya Muyinga. Ibi vyubahiro rero nivyo vyoba vyarateje akaga gakomeye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara bo ku rubero rwa Karusi na Muyinga. Ivyo bakorewe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga akaba n'umukuru wa zone Cyumba muri komine n'intara ya Muyinga, vyose turaza ko ubibabwira. Aya mabi rero yakozwe n'uwo mukuru w'imbonerakure mu ntara akaba yarayakoreye abanyagihugu ku munsi w'Imana uheze, mukaza kumvirizamwo vyinshi bitandukanye, ndetse kandi si abanyagihugu gusa bakubiswe ngo ahubwo abo bakubiswe ngo nabo boba ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu nta wundi ni Shabani nimubona. Uyu aracakora amabi menshi. Hari amakuru menshi twabagejeje ko ya vyinshi bibi yakoze, ariko kuri uno munsi ho muraza kugwa mu gahundwe nimwumva ivyo yakoreye abanyagihugu, aho ngo yoba agendana n'inkoho ya pistolet kuko ngo hari n'umwene gihugu yoba yarahatswe kurasa. Vyose tukaza ku ubibageza ko murano makuru. Muraza kumviriza kandi ivyo Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yoba yaramwibwiriye kugira ngo ivyo vyose vyabaye ku munsi w'Imana uheze bitangure. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa Fyonda ko kugira ngo toje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Ni Umuhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ku rubibe rwa Karusi na Muyinga abanyagihugu bidogera agacinyizo ka Shabani nimubona. Uyu ni umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga akaba n'umukuru wa zone Cyumba muri komine n'intara ya Muyinga. Aramaze imyaka itari mike avugwa mu mabi menshi akorera abanyagihugu. Zone arongoye ihana urubibe na zone Nyaruhinda ya komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi. Abanyagihugu bo ku rubibe rwa Muyinga na Karusi baridoga ingene Shabani nimubona ava mu ntara ya Muyinga akaja guhohotera abo muri Karusi. Abo banyagihugu ngo abategeka gutera ibitoke kwibarabara no guhagarara kwibarabara mu gihe Reveriyano Ndikuriyo abagira arengane, ngo naho yoba agiye mu vyiwe nko kurorera umupira. Abatabikoze ngo barakubitwa bagashaya. Tugiye kubageza ko rero ubutumwa bw'umwe mu banyagihugu yagize ico atangaza, akaba ari ubutumwa bugabuye mu bice bitatu, harimwo amabi yakorewe abanyagihugu ku munsi w'Imana uheze. Tukaza kubabwira ingene n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakubiswemwo, tukanababwira kuri ibi vyubahiro bihabwa Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nk'uko mwama mwabikoze ndabaramukije, turabasaba mutabarize ababa ku mupaka wa Karusi na Muyinga. Ku munsi w'Imana uheze akaba ari kwigenekerezo ya kabiri, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yararamutse aca mwibarabara ni 12 agiye Muyinga kurorera umupira aho umurwi wa Aigle Noir wakina na Vitalo. Ngo niho rero wa muhungu we Shabani nimubona yaca hera icumba akubita abantu ngo batere ibitoke. Abene gihugu yarakubise aritonda arashika no ku rugabano rwa Karusi na Muyinga, arinjira muri Karusi arakubita abantu mu mitumba ya zone Nyaruhinda muri komine Gitaramuka. Aho hose rero yagendana inkoho ya pistolet. Hari n'umwene gihugu yahazwe kurasa ngo nuko amubwiye ati ntunkora ubusa. Ntidushobora gutahura ingene umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga aza gukubita bene gihugu bo mu ntara ya Karusi mu gihe ari umukuru wa zone Cyumba yo muri Muyinga. Ninde yamujeje abene gihugu muri zone Nyaruhinda yo mu ntara ya Karusi? Mwumvise rero ayo mabi yakoze, mwohava mwibaza ngo yabikoreye abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa. Ngaho iwacu nka twese turabagumya banga, ariko abene gihugu muri zone Nyaruhinda
baratandukanye n'abo muri zone Cumba. Twebwe turatekanye, ntidukeneye akajagari nk'ako kari muri zone arongoye. Ivyo Shavani nimubona yadukoreye hano biriko biratosekaza imigenderanire hagati y'abenegihugu b'aya mazone yompi. Ubu umuntu w'Icumba aje iwacu bamubwira ko batamukeneye n'uwo hagirira ingorane yobura ikimutabara. Ivyo vyose ni ukubera ivyo Shavani nimubona aje kuduhohotera aza yitwaje imbonerakure zo muri Cumba. Nukuri ntimubivuga amazi atararenga inkombe. Mwomenya ko nk'umukuru w'imbonerakure ku mutumba umwe wo muri zone Nyaruhinda yitwa Bahati Isaac yakubiswe arashaya kugezaho ajanwa kwa muganga kuri centre de santé Ikaringanire aremvye. Ubu avundiye mu nzu ntiyicara, aryama yubitse inda. Aho hose yazira ko aho bari bamushinze ko aguma ahagaze ku ibarabara basanze yahavuye. Umwumve namwe ako kamaramaza. We yakubiswe n'akarwi k'imbonerakure kari karongowe n'uwitwa Nisanirize François. Turagusabye rwose utuvuganire, twebwe ufasha ntaco tworonka tuguhemba kiretse Imana gusa. Ivyo vyubahiro rero bihabwa Reveriyano Ndikuriyo, ikintu gitangaza abanyagihugu nuko ivyo bintu biba iyo Reveriyano Ndikuriyo agira arengane. Burya ngo si ubwa mbere vyari bishitse. Igihe cyose Reveriyano Ndikuriyo abarenganya aja imuyinga, izo mbonerakure zo muri Cumba ziraza gukubita abenegihugu bo ku mitumba begeranye na zone Nyaruhinda ngo nibatere ibitoke kandi nibatonde kwibarabara. Ngariko iyo haje umukuru w'igihugu ivyo bintu ntibibaho. Aho niho tubonera ko uwo Shavani nimubona akorera. Ngo niho mubwira Perezida Ndayishimiye wopfuma uvuga Petero Nkurunziza yapfuye. Ngo ubu ayoboka Ndikuriyo we nyene ngo niyo mpamvu tumwita umuhungu wa Ndikuriyo. Ibi bintu twebwe biradutera amakenga. Wome ngo hari intwaro zibiri mu gihugu, ariko iyikomeye ikaba iya Ndikuriyo kurusha n'umukuru w'igihugu. Shavani nimubona amaze imyaka myinshi cyane avugwa mu mabi atagira izina, harimo gukubita abanyagihugu, kubaboreza igufa, kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubanyuruza bakaburwa irengero, kugendana ibigwanisho n'iterabwoba n'ubusuma. Ariko iyo myaka yose yamye ari ntakorwa ko kubera yama afise abategetsi bo hejuru bakorana. Babura amatari baza barakuranwa mu ntara ya Muyinga, bisanga atajambo bafise imbere ya Shabani, ahubwo ngo niwe abatwara. Akajagari rero ko bakazohera ryari n'indazotabara abanyagihugu bose rero bakaba batabaza umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye ngo ko muri ya ngendo yoba yaratanguye yo guhasha akarwi kabiyita ibihangange biyita ibihangange umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo iyo bakora ko kugira ngo abanyagihugu bagumane umutekano. Ngibi rero ibitangazwa kuri uyu yitwa umuhungu wa Reveriyano Ndikuriyo. Shavani nimubona ivyo akora, iyo Reveriyano Ndikuriyo ari buce muri izo nce zigize igihugu. Reka ano makuru yacu tuyabandarize mu ntara ya Rumonge muri komine Buyengero, aho abahuza batatu bo ku mitumba harimo umukuru wabo n'icegera ciyo ngo baba barabogojwe mu mabanga. Abo bakuwe nabo ku mutumba Kirama muri zone Mudende komine Buyengero intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Bose bakabagirizwa uruhara muri dosiye imwe, bakanagirizwa gusaba ibiturira ababituye ku mitumba. Ayo makuru kandi nayo aremezwa n'intwaro muri komine. Timote Ndikuriyo na Justin Ndayiragije bari mu bagize inama y'abahuza barakuwe ku itegeko ry'uburongoye sentare y'intango ya Buyengero ku igenekerezo ya 13 Ruheshi uheze. Ivyo bihano vyafashwe nyuma yo kumvirizwa ku madosiye ajanye n'ibiturire. Vitali Hatungimana umunyamabanga w'inama ya komine nawe ngo yahagaritswe bukeye bwaho. Kubw'isoko ryegereye iyo dosiye, Vitali Hatungimana yagirizwa gutegeko witwaye gutera umukono ku cegeranyo kitarahezwa gutunganywa. Uwo yagirizwa arabihakana. Uwitwaye ahubwo niwe yasavye gutera umukono ku cegeranyo imbere yuko candikwa, kuko yavuga ko afise ikintu cihuta agomba ajemwo.
ngo niko abo mu muryango wiwe bavuga. Abanywanyi b'umugambwe seneri Bugengero bariyamiriza ihagarikwa rya Vitali Hatungimana bakabona ko zoba ari imvo za politiki arimwo arazira. Musande wa komine Bugengero nawe aremera ihagarikwa mu mabanga ry'abo bahuza bo ku mitumba bose uko ari batatu. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose nabo kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.